bon na mahera menshi yararimwe kuko novuga mugabo harimo ishaka kuko nibuka ico gihe 2007 imigwi yari ikomeye cyane hazaza Atletico Olympique yari iyobowe n'uwitwa kuzina rya Gisage Leopold hamwe na Madame Lida nibaza Madame Lida Sekera hariho za Vitalo Football Club ibihe byiza abakoca ba Yaounde Kanyenkore Gilbert bari barimo kandi wanashaka twarakurikirana uko nyene kwisura y'ubu novuga yuko ariko haraza cyo no kwita impinduka ikomeye cyane nuko abantu bamwe batabibona babona resultat mbwa ariko haraza mu cyo no kwita impinduka ikomeye cyane kubijanye n'intunganye hari ibintu byinshi tuko turabona yuko biko birahinduka gose inyuma aho twe imbere tutabibona ibyo Egnenare yakoze imbere ya Asas Djibouti Telecom yo mu gihugu ca Djibouti prime yonyene yaragize ico isigura cyane mu bijanye na moral yo kubakinyi nibo babikoze Flambeau du Centre nawo nyene barabikoze yene imigwi motivation kubakinyi ihagaze gute usanga abakinyi bakina afisa amadeni amezi 2 3 badahembwa basanga nivyo umukoca ari hajya afise contrat mugabo ugasanga baramuheraniye zijya nguvu usanga bimusaba yuko azikoresha arageraho avuga ati sinshobora kurenga ni Twamidu Hassan benshi banzi kataziranoka AH ikaba ari Amidu H ni Hassan. Twamidu Hassan benshi bamuzi nk'umumenyesha makuru w'inkino w'umuziki promoter abandi bamuzi nk'umumenyereza umupira w'amaguru cyane igisara cy'abanyegori niyo novuga ko ari career yanje mu by'umupira ndayimazemo hafi imyaka 13 nk'umumenyereza kuko narakinye imbere yaho nibijanye no kuba umumenyesha makuru navyo ni hafi imyaka 15 nakoze kunsamiriza yitwa isamiriza imicoka ya imicoka ariyo Radio Culture benshi barayizi naciye kuri Buja FM Bujumbura na Gitega hama kubijanye naho n'iby'umupira w'amaguru narakinye nk'abandi nari umunyegori naciye mu migwi mito ya Mukukwe naca muri Procobu 3e division na muri 2e division mu gwitwa Union Sporting nja muri Flamengo 2007 2008 2009 2010 2011 muri Vitalo 2011 2012 nkina muri Leader League Sport for Africa 2012 2013 nacenja muri Royal aho nace mpagarika ibyo gukina umupira w'amaguru kuko nagize ibakwe ryo guhura n'abahinga cyane umuhinga zo kwizina rya Dominique Niyonzima benshi baramuzi umuhinga wa FIFA akaba kandi yarabaye igihe kirekire cyane hano mu gihugu cacu bo twita umuyobozi muhinga directeur technique national ari kumwe n'umuzungu azwi kwizina rya Renel Wilfred barandobanuye mu bandi ba proposa yuko noba umumenyereza w'abanyegori kuko ico gihe twakoze izo nyigisho nkarishabwenge byasaba yuko bongereza ico gisata bakagiha ingufu nagize ibyo bakorero ryo kuba muri abo barobanuwe naciye nja muri career yo kumenyereza ni kuva mu kwezi kwa Nyakanga mwaka wa 2019 Ngo canje n'umwana w'umuhagarikizi wa kera azwi izina rya Hassan Ramazan yari abahagarikizi babiri b'amahasi umwe yitwa Hassan Ramazan papa wanje hamwe na Hussein Ramazan papa wanje ari umuhagarikizi wo hagati Hussein Ramazan yari tavye Imana wihe uruhuko bwiza yari umuhagarikizi wo ku ruhande ryo twita ba assistant nakuze mbona bari ku mupira w'amaguru bako nagize nuko banshishije ku ishuri narize namara ivyo kwiga ndahitamo rero byo gukina umupira w'amaguru mugabo kugira ngo ndabigeremwo twagiye n'ijya vyo mu makati navukiye mu Buyenzi twari dusanzwe dufise abagenzi abana twakuranye twarakina ya mipira mu ibarabara y'amasashe twarakina nyene aho babonye tara dufise badushira mu mugwi navuze witwa Mukukwe twakiniye muri Kade Buyenzi twari tukira abana bato cyane barashaka ico gihe je nakina imbere mu defenseur ngayivanye
n'imikomere ndagira cyane cyane kuguru kuko wasanga dukina nyene atabirato dufise byarampa impungenge nkavuga ni oya ibi byo kukina imbere reka ndabireke kumwe nigira mu igori aho nigumira ndi yareze kenshi usanga umupira utashikira cyane niyo byaciye bivaho nyene aho naciye mu munyegori ndakina nkuko nari nabivuze nakina muri kade muri 3e division muri 2e division muri 2e division twaragize bakwe uko nari muri New Sporting naciye nja mu mugwi w'abanyegori batowe guserukira igihugu mu bana bakiri bato badashikana imyaka 12 ariko no kwita kade aho mu mwaka wa 2007 abatari bake baravyibuka Burundi nico gikombe cyonyene bufise twashoboye kudahukana ca Sekafa under 17 aho twasinze Uganda ibitsindo 2-0. Bon muri iyo myaka nivyo hari abakinyi benshi bari babizi kandi ico gihe nibuka yuko ari abanyegori batandukanye bari babizi mugabo kujya bavuga bati umuntu akora kenshi Imana iramuha ivyo ariko arondera cyane cyane iramushika ico gihe twarakora cyane nibuka igihe nari muri Flamengo niyo mwaka novuga yuko natanguye kubona neza ibyo ndimo yari muri 2007 mvuye muri wa mugwi serukira igihugu wadashika imyaka 17 kuko nibuka ico gihe witwa kuzina rya Tungimana Desire hari hose nimba ariko araturaba ndamuramukije cyane none uvuga ko yoba ari mu manager wanje kuko niyo yankura ngaha anjana kuko ico gihe nari muri Flamengo niyo yahantwaye twagiye gukina ico gihe nibuka nakorera kuri Radio Culture turakina ya zankino z'abatama bijya bitaro b'abatama gaje naragenda nk'umwana kubafasha kuko yari umugwi wa Radio Isanganiro Desire Tungimana rero ari umwe mu bari bayoboye uyo mugwi nibuka twari kumwe n'aba François Ndondo n'abandi batandukanye benshi ba Arcade n'abandi ico gihe rero naragenda gukina bakinye n'umugwi w'abatama wa Flamengo tuko turakina tugitangura natanguye imbere ndatsinda igisimba hama gice cya kabiri bavuga ati we ko twakubonye ukina mu igore cyane cya mu igore dufashe ndakina mu igore bambonye bajya batama bavuga ati oya umwana naducika utegeza kuza ngaha mu mugwi wacu wa Première Division ariwo Flamengo Football Club ari mu mwaka wa 2007 ndavyibuka neza kandi ico gihe nanje nashaka cyane gukina mu cicaro ca mbere kuko abo twakina n'aba Demunga Kazi Gilbert aba Papi Fati Muhisi bose bari bamaze kuronka imigwi ba Demunga bari muri za Nile Olympique aba Papi Fati ari muri Intestar n'abandi ico gihe nari mfise nanje iryashaka yo gukina mu cicaro ca mbere byaramfashije nuko bitari byoroshe mu ntango uko nasanze muri iyo umugwi wa Flamengo dukinana n'umunyegora twizina rya Cazias nk'akadazirano Fleri ndio zina giye ndabyibuka yari niyo kizigenza wo mugwi mo byasaba yuko nkora cyane ubwo cyo gihe nibuka yuko narakora n'abari mu mugwi muto wa Flamengo wo mu cicaro gito cya gatatu yari saa 8 narakora saa 8 saa 10 baje bajya muri Première Division twacha tubananizaho umva nakora imyemenyerezo nk'ibiri mu munsi umwe hari byaramfashije gose kuko inyuma yaho Fleri yagize ikibazo agwaye nibuka ico gihe twadufise ukoko umumenyereza yakorana n'uwitwa kuzina rya Clovis kocha Clovis niyo nagenda muyegana namubwira ati ndafise ndabona yuko nshobora gushika kure ume chance nanje ninjire mu igori match yanje ya mbere mu cicaro ca mbere twakinanye na Intestar ndibuka yuko badusinze igisindo kimwe ku busa twakinye kuri college ariya ukiriri niyo twakiniye badusinze kimwe ku busa mugana nakinye neza cyane kuko je nakinye hakina ba Hussein Banza aba Abdul niyo yasinze n'igisindo no mwataka akomeye cyane mu mugwi wa Intestar ariho witwa kuzina rya Jali Banjari bose twarakinanye ba Papi Fati bari bakina mu mugwi wa Intestar wari ukomeye gose ico gihe umumenyereza wabo yari Amas ndavyibuka niyo ngabo urukino rwa mbere badusize kimwe ku busi mugabo urukino rwa kabiri twaje kubasinda 2-1 kandi wari mu rukino rwagaragaje cyane aho urugero ngeze ko cyane bijanye n'umupira w'amaguru sinari nkomeye cyane mu byo gusama ndashaka kuvyemanga mugabo bike nakina byari byiza kandi byarafasha no mu gushika kure ari Bernard Lama yari umunyegoro wa Paris Saint-Germain n'umuguserukira igihugu b'Ufaransa wanashaka n'agatazirano bakunda kuma yarako aho ndavuga ku mugabane wa Buraya
ama muri Afrika ari Idris Carlos Kameni umunyegoro umugwi wa Cameroon ego niyo narabirako cyane kabona shaka niyo matazirano bampa nkisama nkiri umwana. Bon na mahera menshi yararimwe uko novuga mugabo hari mwishaka kuko nibuka ico gihe 2007 imigwi yari ikomeye cyane hazaza Atletico Olympique yari iyobowe n'uwitwa kuzina rya Gisage Leopold hamwe na Madame Lydia nibaza Madame Lydia Sekera hariho za Vitalo Football Club ibihe byiza abakoca ba Yaounde Kanyenkore Gilbert bari barimo kandi wanashaka twarakurikirana uko nyene hatangura Atletico Vitalo hakaza umugwi wa Flamengo mugabo ico gihe hariho ibintu bitagenda neza cyane mu bijanye n'intunganyo mu shiramo y'umupira w'amaguru kuko ico gihe nibuka yuko Flamengo yari gufata ikibanza cyane mugabo habaye utuntu nyene tutameze neza byaciye bituma dufata ikibanza cya gatatu mugabo novuga yuko ico gihe umupira hariho ico no kwita ligue cyane cyane ku bakinyi bonyene hagati yabo mwarakora cyane kugira ngo mushike ku ndoto zayo na amafaranga nk'ubu aho tubona ubu usanga umukinyi bamuha nk'imiliyoni 10 miliyoni 15 umwaka umwe ico gihe baduha miliyoni 5 miliyoni 4 miliyoni 2 saison imwe ugakina atakibazo na kimwe. Oya ico gihe no kuremesha ndakubwira yuko wanashaka n'abakinyi bava hanze nibo baza ngaha cyane ribuka ba Erasto Nyoni aro bagizi nabaje muri Vitalo bakina imyaka itari mike wanashaka nibo barondera opportunity bace ngaha kwanza mu Burundi kugira ngo bababone hama bace babatora mu indi migwi yabo mu bigo baba bavamo ico gihe nibuka yuko na hantu bahungira tuvuge bahungira cyane kugira ngo bagende ngo biyerekane kirese imbere yaho uko imbere yaho hariho imigwi za APR za Kiyovu Sport za Rayon Sport wasanga abakinyi bacu bava ngaha bagendayo hariho benshi baciye mu migwi yo mu Rwanda turabizi muri ivyo nyuma yaho gato za 2005 2004 ba Musine Chene hariho benshi baragiye benshi bagiye nk'abakinyi bakina mu Rwa Elite Football Club ico gihe baminuza no wita kuzina rya Ramazani ndavyibuka yuko baronse opportunité nyinshi zo kuja mu gihugu cy'u Rwanda. Bon muri Vitalo nashika ari 2008-2009 mwaka wa 2008 ushira 2009 nashise hariho kwanza cyo no kwita uguhangana ko nasanzeyo umunyego yasikizana rya Nzokira Jeff niwe yarahasanzwe kandi yamaze gukina inkino nyinshi warashaka asubiye nyuma gato Nzokira Jeff twavuye mu gumwe bamukukwe niwe yasama ico gindene umunyego agira nka gatatu bwa kubera kujya gukora nasanze ba umunyego agira kabiri mu mugwi wa Vitalo turi kumwe uko bari babiri bari batatu aho witwa kuzina rya Papi ari umukongomani yasubiye iwabo nyuma yaho umugwi wa Vitalo wari wakuwemo mu nkino za CAF Confederation Cup basinze n'igihugu cyo muri Chad ku rukino rwa mbere bakiniyeyo basinze ibisindo 5-0 urukino rwa kabiri naho twaje kubasinda kimwe kubusa nibaza izima nihenze twabasinze kimwe kubusa ngaha iwacu amahirwe akaba yagarukiye nga ico gihe umunyego rito Papi yaciye agenda tuguma tura abanyegori babiri je nazo kira Jeff kwari uguhangana twese twarakora twarabana mu buyenzi twese duhangana mugabo byo no kwita experience niyo kenshi yaja imbere aho wasanga kenshi ari we akinishwa cyane mugana nanje naragize niba ko ryo gukina mu nkino zitandukanye zikaze kumakomeye nk'urukino rwanje muri Vitalo rwa mbere ndagwibuka twakine n'umugwi wa Muzinga twasinze 2-0 narakinye kandi n'urukino rwa Derby Vitalo Interstar ubwo sinzogwibagira kuko wari urukino novuga yuko rwagumye mu ndoto canke rwagumye ruguma cyane rugaruka aho twahuye n'umugwi wa Interstar badusinze ibisindo 2-1 bari bajyanye banjali ba Banza Hussein ba Munyi Rajabu ba Papi Fati ari abakinyi benshi batandukanye benshi bagiye baramenya mu by'umupira w'amaguru nigo novuga yuko nakinye sinakinye inkino nyinshi cyane mbwa izo nakinye nashe kujya fata mu neza. Ego ico gihe nane muri Vitalo mu mwaka wa 2010 narabaye muri bamwe batowe gukina mu guserukira igihugu badashikana imyaka 20
twagiye muri Chad twakinye eliminatoire za CAN na Chad ego ndavyibuka neza ngari twagize amahirwe yo kubandanya kuko baradukuyemwo narakinye kandi nayivuze imbere nakinye kandi umugwa wadashikana imyaka 17 muri 2007 bon namahirwe nagize gukina mugwi mukuru wa senior mugabo ijya mito narayiciyemwo kandi subiye inyuma gato mu badashikana imyaka 17 twarashoboye kuja mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Arusha twakinye imyaka 2 mu mwaka wa 2006 narakinye mu badashikana imyaka 17 bitahonekana igikombe ca Zawadi Cup mu mwaka wa 2007 nyene uya mwaka nyene twatwaye Sekafa hariya twabaye abakabiri dusinze ni igihugu ca Tanzania muri final igisindo kimwe ku busa nje novuga yuko nizo nkino novuga yutanye imyanya naronse yo guca mu guserukira igihugu. Bon muri Vitalo nari namaze kubakina imyaka igera kuri 3 hama ico gihe ntibyari byoroshe kuko hari weje no kwita guhangana byo gukina wasanga uwo muri kumwe afise ico no kwita ikizere cyane kubamenyereza hama nibuka ko ico gihe muri Lydia League Sport for Africa bari bakenye abanyego kuko ari witwa ku izina rya Nyabenda Atanazi by'abatazira Chimba yari wenyene hari ico gihe umugwi wa Lydia League wari waronse itike yo guseruka mu nkino za CAF Confederation abakinyi kukano turabizi nivyo nari mfise amasezerano mugabo byabaye ngombwa yuko ni sinyirari yanzi yuko peut-être ari nashaka kuronga umwanya wo gukina kandi ko Atanazi Nyabenda abona yuko ashaje yakuze nshobora kuronga umwanya wo gukina ngo byaciye biba ngombwa yuko mva muri Vitalo ja muri Lydia League mugabo kuva muri Lydia League nja muri Royal byavuye ku mvune nagize imvune mara hafi ukwezi kose nakina ndavyibuha bicaye biba ngombwa yuko binsaba yuko nkora cyane kuko cyo gihe nibuka yuko yari nibihe byiza kuri jewe ari 2012 ariyo na nubakanye n'umutambukanyi wanje umwanya wo kugira ngo nsubire kandi muri form byamfasha umwanya muremure umwaka uratanguye igice ca mbere kirahera mu gice ca kabiri twaje guhura n'uwitwa kuzina rya Omar Nakagero niwe aciye amamagara muri Royal aho nakinye igice ca kabiri gusa ico ca kabiri giheze warashaka ni cyaheze uko ari asiye nkino zigera kuri 3 kugira ngo ihere uko twabaciye bantuma ko gukurikirana inyigisho nkarisha bwenge zabo bazungu bavuye mu Budage aho baciye bangomwa mu bandi babona yuko peut-être nshobora kugira ico mfashije mu gisata cyo guteza imbere by'abanyegoro. Bon je mu muto wanje nabona yuko nzomumenyesha makuru akomeye cyane nivyo byari mu muto wanje nivyo wabona nabona yuko nshobora bavuga mu Giswahili ngo gutoboa ngo kubona inzira ishobora kunshikana aho hantu mugasi ko byagenze burya destin y'umuntu Imana niyo yize jewe nashaka nkigina naranamenyereza abanyegori ko nibuka ndi muri Royal twagira kuri ETS Kamenge abanyegori bose bimenyereza hajya mu bitandukanye iyo bose ari nije baza iwanje nkamenyereza kandi nkikina ro warashaka ari gihe nava muri entraînement sinkore no gukora mwankoresha abandi bojya mutima kajya kantu ko kwama menyereza canke nibusa nereka mu byo narinzi ibyo nari naronse bikeya burya bushobozi buke nabuha abandi byace bivamwe nyene ibyo kumenyereza kandi bibuka yuko umuntu ya telefonye yari Nakagero Omar kuja muri iyo formation kuko yabona yuko yambonamo uwundi muntu inyuma y'ibyo gukina umupira w'amaguru kandi ndamushimiye cyane kuko ngeze ku rugero rwiza kandi ndabishima mandanya niga kandi ndabishima nizere yuko nshobora gushika kure aho ndi uno munsi. Journalisme yo ni banga kuko kama marafisa akaradi n'imbere yaho kwanza je nari umwe mu bana navugiye ko navukiye mu Biyezi twavuga ibiswahili cyane ikirundi nyari cyane igifaransa kuko byo kwishure icyongereza cyo kwishure mugana ari umwe mu bana bo mu Buyenzi baba bashaka gutera imbere cyane mu mwanya muto nari mfise Kucho gihe nibuka yuko twaronse igihe nahora niga nize kuri Sepebu ajya Sepebu Buyenzi kandi simugezi witwa Ferdinand Imana bandanye mugirira neza hari kuko nawe nyene yaranyuguruye
amaso yaranyeretse kuri centre culturel français yajya kuri IFEB yanyeretse yajya yarambwira ati yari ahantu abana bahurira bagasoma ibitabo urishe bagwaye agakarata uronka akanya keza ko kugira iki ko gutahana ibitabo kugenda kubisomera muhira je nahora murumbira cyane cyane ibitabo bijanye na sport cyane football mbonye igicapo c'abakinyi wasanga kenshi ndabihurumbira ico gihe byace bihurirana kandi n'ibiganiro byaca ku maradiyo ku masamizi zitandukanye kuri Bonesha FM kuri radio CBFM plus haraca kuri radio Culture nyene haraca ibiganiro bijya by'ibibazo utubazo wishura akabazo bakaguha uronse bakaguha udushima ma question radio question réponse basanga kenshi ndabihurumbira nakunda cyane culture générale connaissance générale narakunda ngo nabivuze nakunda gusoma basanga ibintu byinshi ndabikurikira ico gihe papa yaranzaniye dictionnaire nini ya cyane encyclopédique nini ya cyane gisibi cyapo wasanga kenshi nk'ubu habaye nk'ibiganiro ku radio telefona nisunga ibibazo babajije nkabironderamwe ya encyclopédie ya dictionnaire rero byaje uko narakubwira radio gose ko nava no kwishure n'imbere yo gufungura narasenga meje gusenga afata radio club de midi kuri Bonesha ibibazo nkishura ndose agashimwe ndagatoye imuhira abavye akambaza c'est bien nibuka ico gihe naragora cyane papa wanje naramugora cyane kuko wasanga nkoresha telefone yo munzu asanga ku kwezi agenda ari nanje nibuka mushara wanje wa mbere narose ku radio radio y'imico kama acinda mugura telefone ngenda iz Android nibuka ivyiza yankoreye kuko yaranyihanganira cyane ibyo kumenyesha amakuru rero byatanguriye aho ko narishura ibibazo ugasanga nk'ubu nk'akarorero ndonse nk'udushime twinshi ngiye kudutora bakambwira ati ejo uje kudutora tuzoca mu kiganiro nawe uze wateguye ibibazo byawe ibyo byo gutegura rero ngenda imbere ya micro nkorana n'abamenyesha amakuru byace biviraho nyene nibuka nari muri seconde mu mwaka wa 12 niga kuri lycée de l'avenir ariho nasavye ico no kwita stage bivuye mugenzi wanje yitwa Bakari Ubena yakorera radio y'igihugu deuxième chaîne niwe yari muri stage muri deuxième chaîne ni muhira ndamumvirije muvuburo nkavuga nanje nshaka nkibi ro nshaka nkibi mbwa mama yarafise radio narondeye cassette ndashiramo nifata amajwi subiza nkumviriza ivyo navuze ari kiganiro cyaca kuri RPA ndibuka ico gihe cyari cyo gusaba indirimbo wasanga nk'abantu banditse bijya by'amadedicas bakaramusaba ababo bagaca basaba karirimbo ujya turi murasha nadufata nanje bya cassette ngaca afata amaji yanje ngaca shiramo bijya nyine nakurikirana bijya nyine no nk'iki journal hasi ugasanga ko ndavuga amakuru umba n'ibintu byanjemo uko nyine navyisanzemo kandi byaciye bituma nanje ntera imbere nkuko nari nayivuze ni muri seconde rero twigana n'uwo mugenzi wanje Bakari Ubena we yakora stage kuri deuxième chaîne muri radio y'igihugu nanje namubwira nanje nshaka unsabire basi nanje ngaho zoze ndaza nambira aha nibikunda ni radio y'igihugu aho gurondera muri privé none acenja rero muri radio Culture kuko cyari vyoroshe cyane nane umwe mu banywanyi bawo bakomeye ko naca mu biganiro bitandukanye ari by'ikirundi ari bigiraniro byitwa menye umunyesha abandi ayitwa Savoir Plus ariho n'ikintu cy'igiswahili cy'umuhisi ngeze irabona Juma yari yavuga cyane kubijyanye na sida kenshi barantumira nkagenda nsavye rero stage professionnel baci bayinga ico gihe nibuka yuko ari witwa kuzina rya Niyonzima Omar umumenyesha makuru yakora ikiganiro cy'igiswahili n'igifaransa witwa kuzina rya Kakaraja Omar yaciye yitavye Imana rero bararondera umuntu ashobora kumusubirira muri za tranche libre rero kubera bya bintu byo gusoma ibitabo bya bintu byo gukunda bya mwuga nahe sanze mfise ibitabo muhira by'iwanje wasanga negura nk'aga séance ndavuga séance y'umupira wasanga nk'ubu habaye tuvuge nka tranche libre ku radio nk'isaha imwe sanga ushiraho umuziki ugategura akantu nk'agateme ubabwira abantu nyene kubijanye n'isi aho igeze canke ukuntu bategura iki ndabikora neza kuko nari nabimenyereye ku radio gato n'amakaseti ngira ngi muri stage rero byari bisanzwe gose afuye rero baca bambwira ati wewe rero bya stage birahagaze nyene
kuko turabona yuko bishoboye turaguhaye akazi naciye ntangura akazi rero kuva yari 2004 kuri radio y'Imico Kama kandi ntaco vyica uri mu kazi wongera ukina football ahubwo byaramfasha gose kuko baca banyuba eko nibuka nko muri Vitalo igihe nari muri Vitalo sinamenya ko nza kugenda muri voyage no mugwi imbere yuko nabandi babimenya kuko bansaba urupapuro rw'uruhusha gusaba uruhusha ku radio hanje nacange ntarusaba nkaca ndabashikiriza aho byari byoroshe gose kandi byaca binyuba kuko wumvise nk'umuntu ari ku radio avuga utamubona ubu biroroshe kuko ariho za ma live bagira ma live nibi ico gihe ma live yarahari umva baravuga ku radio hanje twari dufise ibako kuko wasanga umva nk'agafaransa keza utuganiro dutegura fresh nini bacanga abantu baguhurumbira bashaka kukubona ajya mukinana rero bari ibindi bintu nari nayivuze kare sinari umukinyi wata mugabe bijya bikina byarafashe umugwi kandi byatuma dushika kure inama nkuru haraciyemo utuntu urabi musanze nubizi kuko muribuka yuko hatanguye kuba bamenyereza hatanguye Olivier ndavuga imyaka inyuma aho je natanguye kwinjira n'imbere ya Olivier hariho witwa kuzina rya Aïta Sen Abdelmalek imbere yiwe hariho ba Cedric Kaze Jimmy aho sineyo narindi ngo ndavyibuka cyane za 2014 kwa selection yiwanje ya mbere muri senior yabaye muri 2014 muri mars urukino rwahuje Burundi n'u Rwanda bakomerekeje Saido ngaha urukino rwahize ari kimwe ku kindi niyo yari selection yiwanje ya mbere muri intamba nkuru kuko intamba za event twatanguye inyuma yaho n'ujya muzungu nakubwira Inel Wilfred ico gihe rero twace dukorana na Cedric hamwe na Jimmy Ndayizeye Cedric Ndayizeye yaravamwo haja witwa kuzina rya Aïta Sen Abdelmalek Olivier Nyonge ko Mutombola arajamo hajamo Jimmy yaravamo hajamo uyu Etienne Ndayiragije ubu hariho uwitwa kuzina rya Patrick Sang umva equipe nationale nkuko nari nayivuze hagiye haraba ico no kuti binogo hari igihe wasanga bigenda neza itagenda muri 2009 niho byagenze neza kuko Burundi bwaronse itike yo kuja muri CAN ico gihe nyene nanje ndibuka yuko nari muri mugwi w'abadashikana imyaka 20 twaronse natwe itike yo gukina CAN y'abadashikana imyaka 20 twagiye mu gihugu ca Niger hagiye ibintu vy'ibinogo kwisura y'ubu novuga yuko ariko haraza ico no kwita impinduka ikomeye cyane nuko abantu bamwe batabibona babona resultat mugabo ariko haraza mu cyo no kwita impinduka ikomeye cyane cyane kubijanye n'intunganye hari ibintu byinshi tuko turabona yuko biko birahinduka gose inyuma aho twe imbere tutabibona jewe nibuka ni muri equipe nationale nari umumenyereza w'abanyegori nafata amafoto jewe nari kit manager nari njeje ibyo by'ububiko by'ibikoresho byose mu guserukira igihugu bwawo ntabikihari umumenyereza w'abanyegori arigenga ariho utora imipira bajya abafotora bariho naho bikora ku bandi mugabo bariho bakazi karagabuye bwa imbere suko byari bimeze ama ikindi naco kubijanye nico no kuta intunganyo cyane nka staff yo muri kigiye ikora na professionalism irenze singa kujya twe igihe twari duhari hajya byari bimeze wasanga rero hariho ico no kwita akajagari harimo akajagari rimwe abamenyereza bakagerageza ukuntu babikosora byarafata inzira uribuka yuko hari n'abakinyi bafatiwe ibihano imyaka ishika kuri 5 bwabo urabona uko intunganyo kwiragenda neza muri professionalism kandi tuko turagenda n'ibihe abantu kumbure botenyenya baha umwanya cyane staff ihari uko nabo nyine barashoboye kuvyivugira yuko ihangiro ni CAN ya 2027 ibindi bakinye ubu nibayibaza uko basanze byari bamaze byatanguye ni kuvuga yuko je isura ma equipe nationale ikino gihe iriko iraje ahantu heza cyane kandi bisaba gusa yuko umwanya babubaha umwanya babandanye bategura bonyine bashoboye kuvyivugira mu gihe byo kwanka yuko Burundi buronka qualification ya CAN 2027 bonyine bazoca batanga imihoho tubaha umwanya rero bategure abakinyi beza twafise
batandukanye mihungu itandukanye kandi twizere yuko n'abafise ibikondoka bazoba bamaze gukira tugire umugwi mwiza uriyemo bwose aba binational canke abakinyi basanzwe bakina hano iwacu canke mu micungararo ndavuga ibihugu bibanyi Rwanda Tanzania Kenya n'ahandi hatandukanye bahurire hamwe bagira umugwi mwiza dushobora kuronka iyo qualification. Championnat sino ivuga ko cyane yuko yateye imbere uko ugiye kuraba ikibazo cy'uburyo no kuri tubwiza no kuri kiratuma cyane cyane imigwi yacu idatera imbere kandi ndashika ku rwego rwiza cyane kuko ugenje kuraba ndashaka guha nk'akarorero ubuheruka ibyo Egnar yakoze imbere ya Asas Djibouti Telecom yo mu gihugu cya Djibouti prime yonyene yaragize ico isigura cyane cyane mu bijanye na moral yo kubakinyi nibo babikoze Flambeau du Centre nabo nyene barabikoze ni imigwi motivation kubakinyi ihagaze gute usanga abakinyi bakina afisa amadeni amezi 2 3 badahembwa basanga nivyo umukoca ari hajya afise contrat mugabo ugasanga baramuheraniye zijya nguvu usanga bimusaba ariko azikoresha arageraho avuga ati aha sinshobora kurenza mugabo je cyo no hanura cyane cyane abaguza tunga cyane igihugu cyose muri rusange nuko boraba rodwa sero sponsoring uko bijya birafasha gose nimba turiko turabona Tanzania ikiratera imbere twahora dusinda za Djibouti twahora dusinda byoroshe nuko bariko bashira mu buryo bwinshi cyane no ngaha rero bashira mu buryo haye motivation abakinyi baronka amahera kuko amahera arahari mu mupira mwaka weze CAF yaratanze yatanga mu myaka 2 inyuma ijyamigwi iba yaserutse kuvuga serutse muri Ligue des Champions CAF Confederation Cup wasanga bahabwa miliyoni 50 z'amadolari $50,000 bwabo baradugije $100,000 no kuvuga yuko ubu championnat ku barongoye amashampiona ni baraba za 50,000 zo 60,000 batanga umugwa wabaye wa mbere ahubwo baviza ajya $100,000 kuko aragira icyo amaze cyane cyane mujanye n'intunganyo nziza bijanye no munsi très honorable Reverend Dikuriyo asohoye miliyoni 150 muri $100,000 ari kintu aho tubigiza na kimwe aho no kuvuga yuko uburyo nibwo buzotuma cyane cyane igihugu cyacu cyane cyane championnat yacu mu gihugu cyacu itera imbere sagaseshishwa muri abakinyi benshi babaye motive cyangwa imigwi myinshi iha motivation abakinyi babo nibo tubona kenshi bagira iki bavanga baje mu gihugu cy'u Rwanda ariho abakinyi bashika kuri 200 cyangwa bashobora no kurenga bakinye umwaka weze ngo no munsi barizwa mu gihugu cy'u Rwanda biraboneka yuko dufise umupira mwiza ahubwo dubuze iki bijya byo gufata mu mugongo haboneka uburyo bashire mu buryo hama ibintu biri biza kubikora. Cyame gweno tanguza uwitwa ku izina rya King Barezi. King Barezi yaciye muri Vitalo nakuze ndamubona nabona entraînement ziwe hama kuri nimero 2 mwashiraho Feruzi Yarun ego kuri 3 naho nshireho amuhisi maze umutima hari nakuze ndamubona kandi narakunda football yakina hama kuri 4-5 bakinyi nagenda abona bakoresha ubwenge cyane nabonyemo Kaze Gilbert batazira Demunga twarakinanye igihe gitari gito nawe nashaka kumushira hajya muri 4 cyangwa 5 biravana ama bon aje kuri 5 kuri 4 no shiramo nde Saleoma nawe nyene namo yafisa Kanyarigabo yakinye muri Vitalo ama kuri nimero 6 no ashiraho Kwizera Pierre atazira Piero ari kizigenza wacu mu wadashikana imyaka 17 ama kuri nimero 8 abo nabonye bakina kandi bafite umupira uryoshe mwashiraho Papi Fati ama ku nimero 10 ni Hazonyiza Saidi 11 kuri jewe 11 washiraho Miami Mbaki Miami barakinanye muri Vitalo
Amakuri nimero 7 naho bon ashaka gukina kuri 7 cyangwa kuri 11 Yamin Seleman. Ku nimero 9 abo nabonye jewe n'amaso yiwanje kandi bangiyohera ku mupira mwiza bakina Emenzo wabona. Turagushimiye. Kandi ndabashimiye cyane.